Komanda ubuzima ngezemwo ubwo naba ari gihano umpaye ku byo bana bamaze gukora bibi bitagushimisha Mana narishe umugabo wacu DJ na baba wa Cheval naricishije benshi utavuze abo nanduje nabo Mana nibiki Mana orangiye kuba gute ndasavye imbabazi ungirira ikigongwe kuko Mungu wanje ashobora kumutumbera ngo ndamusaba imbabazi yonyica ariko Mana imbabazi zirankeneyeko Ani wiveta hapa? Ahantu hasuku hachafu yuko. Ari usanga bamuganye indani. Rero kubu namumva no muri saro usanga muganye mu cyumba. Kuvuga imisi yose yamayugarani indani ngaho. Indani. Hari gihe anagwara, hari gihe namwe ninjya akamusiko nyene byari twavugana inga kararira. Ngo ndagwamagare wewe. Ntabwo ari ngene bigira rero cyangwa nagushikanye ariko umuntu ngarakaze byari yarankubise. Era bari ngene bigira ho. Rero je nkunda kuranga kare aho sakara mu Kiye none ro mangari so twovuga pardon kuba twaje muhiri wawe cyona naho narinzi ndazana n'umwene wacu gusa urazikunda kubaha uri nka grand frère uranzi kuva nkiri muto usumvye uburambe bw'imyaka n'ibindi gusa kuba twoyaganaho n'ikindi kintu kindi afise amakuru yuko wahoze ari umugore wanje Ivete abangaha sinarinzi ko ari niwa urumva ndatomboye kuko je nawe turi nk'abavukanye urumva bica vyoroha narinje kugira tukivugane ko nimba ari umufise ngaha tuyage nimba ari gishoboka tugikorere ko tugihurize ko hama amahoro n'umutekano bibandanye hagati yacu twese. Uvuze ngo je nawe turabavukanye je nawe turabavukanye nishobora kuba bavukanye je nawe aha muvuze ngo uyu n'umuvukanye wanyu ko twahuye na Ivete avuga yuko uyu yamwirukanye babana mu nzu urumva rero wewe n'umuvukanyi wawe mwarasa mvuze umuvukanyi mangomvye kuvuga abahungu twese yo wavuze c'est mon tour d'y parler OK ici t'es chez moi tu sais t'as pas le droit de parler je nagwaye uruhusha rwo kuvuga wewe t'es chez moi ici tu sais oh kuba ari wowe ndavyumva gusa ntushe gufata nkaho umengo je ndi cyaduka canke ndi umuntu wo mwibarabara nagiye wanje ndahafise kandi urahazi ni kesi yo kuvugana tukayaga si kesi yo gukengerana mvuze umuvukanye bangomvye kuvuga ko abahungu twese turavukana twese turi kintu kimwe nico nagomvye kuvuga igari nuko twoyaga pana kuzana ibintu by'imikango birefu Ivete ari ngaha tuyage ko bigenda Ivete umuntu amuronke nabindi écoute wenda kuzwi igipeti Cheval ajamere wawe Ivete ura situation jera musanze yiwe ura situation jera musanze mu Ivete namusanze mu ibarabara bamwirukanye asa nabi cyane afisa agashasha k'impuzu wewe wari uri he uwo utekitwa kugira uze ngaho uvuge ngo rimba icyo twovugana ngo hama wewe ura situation namusanze mu Ivete kandi ke twahura n'uwe muhungu Ivete yavuze yuko ne m'approche pas et me touche pas
Ivete yavuze ko ari umuhungu yamutaye. Wewe sitandana kuzi ko mona Ivete muzina cyane. Apana kwivugisha mu gifaransa birebire. Gufata naho C'est chez moi toi. Ici c'est chez moi. C'est chez moi, c'est chez toi. C'est chez moi. Nimba ari wowe bisigura ko je nawe wanje mfise. Gabanya. No. Bro, tuko turavugana nk'abantu b'abagabo. Umugore ni wanje. Umugore ni wawe. Aha ni wanje. Umva ndakubwira ikintu kimwe. Ku myaka narinzi kusumbya, narinzi kuri 30 rija gusumbya jewe. None nsanze hubwo uri suze intelligent gusumba kuvyibaza wewe. Ikintu kimwe ndakubwiye. Mu bintu bidahatirizwa kuri iyi si n'urukundo rurimo. Je sinaje kugwana. Nakuzi arakuzi wewe. Nigeza kumbwira no kumbwira. Rero kuko atiza kumbwira wowe nishobora kuzanga kuvuga ngo Ivete ni wawe. Ivete ni wanje. Okay. Nimba ari mwiza, nimba je ko namutoye siko ameze. Okay. Afise ubingiriza arongerekanye. Okay. Amataye muta. Ni kubera jewe. Okay. Si kubera wewe. Sawa. Kandi wewe ntacho ufise wundi yakubyo ujya mukobwa wo mutwara. Ahubwo rero ndakubwira. Uratatu nani wabaya? Tutona wabaya. Umugore ni wanje. Ni wewe ntufise na duwa yo kumukorako. Ikitari cyawe. Ucirigwana. Ukirarana. Ni ucirigwanye. Ukirarana. Je ndushobora kugira na blood fair. Nuyikanga imyaka ufise. Usumbya wewe. Je nawe nitungana. Mu bushobozi no muri vyose. Nishobora no kungana. Ikuzobibona. Umve neza ko mutoya. Nishobora no kungana man. Je nawe nitungana nishobora no kungana. Kari nawe please amekugaruka ngaha. Je nuzo nkangura kakami. Nishinge wowe no gucyondiramo ukacuga. Iyo ni pepe uzuye. Nje kubona aragukushira nje cyangwa avuga kujya amajambo ya Dani sinjewe nje ni strategy international vraiment njewe Dani haje navugiye haje amajambo shinashaka tumubwira ande zote haje nabye ndamwibagira ndavuga ati yuko kubera wazi programme dufise nje nawe yuko tuzokura mariage badane baduterere bashevare bandi kora aba boss mariage yacu ibe yiterambere niba muzirashije kumubwira Dani muri ande zote ndakuyakana haje imbere yakajya kagabo kagufi ndiko ndapanga umunsi umwe tuzohamagare Dani dutuje twicaye tumubwire we Dani onjewe na Natasha turakunda navyukuri twako turakubesha reka rero tugire mariage mu duterere ariko hajya nyene kubera kaje kagabo gafise umutwe nyibateri kashizemo ibintu wacu vyemera ugatuma umutwe ukibaza nje sindagukunda Natasha udavye mu maso n'aya maso ubona nje sindagukunda vrema Natasha shubiza umutima inyuma tene umugabo wiwawe ini iteka gukunda n'umugabo wo mu Nyarugomo ntabwo uzobona umugabo nk'uyu kwisi yose ndagukunda tour de jour vrema quel fait quel manque qui devait travailler excuse me my wife because something 1 minute we years because with beginning utumye mvuga ibingereza utumye mvuga n'ifaransa Natasha ushaka ndire mvuge ruganyabake mvuge igishinwa mvuge ifaransa excuse me moi je navyumvise none ndakubaza kijya gihe kwe kivyari byanse kuvugisha imbere ya Dani oya kandi wowe wari washaka kumbesha kubera unyononera ubuzima bwanje byanse kuvugisha kuri hajya imbere ya Dani kubera yo Natasha ubu wibaza umugabo nkanje noheba cyane nobesha umukobwa nkawe umukobwa wirehera nk'ivoka umukobwa utavurugana wifite udususu udutaye twiza unareha nkibuye amwe nyene no guterwa ntivyonkora mu gitana no guhinduka uko shaka kuko uri nkakabuye nyene wimereka gufika nyene udushazi twawe ni twiza udutaye udususu nugorana Natasha ibaza jewe aho urukobwa ruvyibushe no kwitako nkaza gupfa sinzi nicanyishe nishanje gakobwa nka wiwi hamwe ata problem ndikubona mu gitanda tukakora ivyo rushaka indirimbo zose tugatambagurika dusimbagurika Natasha ushaka ndaguhagize makabeshe Natasha nje ndagukunda reka nakajya akagabo kagufi gago n'umukobwa mugufi ubwenge bwanyu babura ubumwe ukureha nujya mugabo nkuko areha naco mwo kumvikana ubwenge bwanyu bari ubumwe mwishinga abantu bagufi bajya sabantu sawa nako bari umugufi rero cya uronde abantu bari hamwe rero nakumvise vuga make ubike yeje we babari Natasha ngwa munda kwanza ndi hasi nazo zirumva abantu bagufi Genda gukunda Natasha nuguri kwimana aho umutima rugumudundagurika avuga Natasha aranjanye nukuri kwimana aha naratefonye na mama wanje mu rugo baravugira eba ndakuzana umugore areha nkibuye ndakuzana umukobwa afise ubususu aravuga ati mwana wanje nevyo nagusengera iminsi yose
washa kunteza agaciro pe Natasha nuzosubire pe n'abantu bagufi bayaga ico ni kibazo ndiko ndaguhanura gumane ni wowe kwenda gusumba urero ukagumuyaga nanjewe tu na Dani sometimes ko Dani ibintu by'abakobwa nabijamo cyane gusa kandi uzokwirinda kuyaga nako ni kashe vana sava mama Yego. tugenda dukine Tugende handi kandi. Shama yangu byazina nitazi yari haveri mfata urazi mpora nitazi gute Natasha uyuzonyica ndakewa None tugende. ndakwereke ibintu neza guma None hasi gusa. no fata we mfata nagufashe. mfata no kumugongo gumufata ibintu nabibonye mw'isinamiro aho none yosine Kuna hasi. mfata neza Nagufashe. ndakwereka Mana yanje umuhungu. kunde Natasha aho wafashe neza Nagufashe. ndakwereka ko n'umugabo w'agasuguru Bosi nukuri umega sihuri uri mu byumviro nyabaki papa wanje nukuri maze umwanya utari muto ndi imbere yawe ndakugira ukuntu mbona ntumbona kandi mbona uhagaze gabanya ibyumviro bosi Komanda presa papa naraye mbonye ahantu Ivete aba naraye menye ahantu Ivete aba Imana ihabwe icubahiro ariko Ivete nasanze abaye ahantu bamwugaranira mu nzu ahantu atigera vindani ahantu no kugira ngo ivyajya ngira kiba ari kibazo abanye n'umuntu amufashe nk'igikoko ya Komanda wi papa maze kuronka amakuru ya Ivete kera ntaramubona niyumvise ngumenga urukundo rwaramvuyemo numvise umengo singimukunda Ivete ariko no munsi maze kumubona Ivete maze kubona ahantu abaye n'ubuzima bayemo niyumvisemo urukundo rudasanzwe niyumvisemo kumukunda Ivete niyumvisemo kumwumvira ikigongo uwo mwabanye nimwohebana nabi ubu ndiko ndibaza nzokora iki nokora iki kugira Ivete ndamukure muri bujya buzima kugira ndamurokore nsubire kumubona kandi Ivete turi kumwe mu buzima bwanje Komanda namenetse umutwe sinumva icyo nzokora cyo nakubwira boss ni ikintu kimwe je kuri jewe ndavuga habwi Imana ihabwe icubahiro kubisilamu alhamdulillah kuba Kristo ega naribivuze inzira z'Imana ziringa ibihumbi kuba warinze ubonaho Ivete aba bakaba bamwugarana nubona kari bimenyetse Imana ishaka kuri wowe na Ivete ico no gusaba boss gabanya ibyumviro dukwiza ibikorwa nk'abarundi hama ushikora uburyo bwose utuma umurekipera umukure muri ibyo bya shitani kuko umuntu adasohoka atabona izuba umva abayeho ubuzima bwiza sawa kora nk'umugabo kandi wibagira ibyo yagukorecha nke mwakoranye mufitaniye amaraso papa wanje bosi wanje reka kwigwiriza ibyiyumviro usanga uragize urasaze ugiye kwa rujana Komanda iwe papa wanje ikintu kimwe je nakubwira ego nzokoresha ubwenge bwose bushoboka ingufu zose zishoboka ego gushika Ivete ndamukuye mu maboko y'ujya mu tipe uvuze neza nzokora byose bibaho bibaye ngo manzo tuma mpana ubuzima bwanje ariko Ivete ndamuronga papa Imana izo bigufasha subira mu byo warurimo kandi urakoze kumpanura umpaye ariko Ivete azogaruka ngaha byana cyane byakunda nukuri kandi urakoze kumpanura ego papa wanje ariko ugabanye ibyumviro nta kibazo Zo bigeza gute cyoma cyo cyuvuze mu ngaho cyo kumva kigipeti kidani chevali kigipeti kintu mu kimayiboro uva cyo mu ndi muri y'abantu karinda umuntu alors qu'est-ce que je peux faire
faire putain. Ntegerezwa kuva ko bose bamaze kuminyomba nta kamaro ko guma ngaha. Je dois partir avec ma femme. Jamais si je dois kumuhusha ujya mwana. Jamais. Nibyo ngirira. J'imagine toujours est-ce que bajya en tout cas ndibaza nimba bamukurikirana bose kubera ivyo yabagirira. Et moi, je vais plus partager avec personne. Si je dois sharinga n'undi muhungu uburyohe nuva kwa Yvette. Neza gukora ikintu nk'umugabo. Fuma nduga ruguru nta muduga na je. Hakuba zo kwinjira ngasange wabomoye. So fuma mva. Jojo. Sa. Byabaye byarabaye. Uko twakundanye turavana. Mugaraba birangiye tuhuye kandi. Muga duhuye twese twanduye umugara wasi. Kuri no mwanya rero nandi ahita mufisi. Atari ko wombera umugore. Mugabo. Kutusone ko dufise umugara wasi. Tuzobaho gute? Tuzobaho ko dufise umugara wasi tubane. Sinzi ko wacyo nabo kungira kugira kugira. Umugani wawe ibyabaye byarabaye. Naguteze amatwi ndumviriza ibyo wambwiye byose. Kuko naco wabayishemo. Ariko kubyambaye ko byose cyangwa ibyakubaye ko wewe. Jewe icabitumye. Nako ngwanira urukundo rwanje kuri wewe. Jewe kuva mboneye ko rugero rugore rwakuntwaye. Nishize kuri cheval kugira ndabe kwingene gopfa ngahanye ngo je nawe dusubirane. Ariko nubundi naco tukirokoye. Kimwe gusa muranumva mu Mariage bavuga yuko hari ukuntu abantu bagoye mugera wa sida bagenda kwa muganga bakabaha impanuro canke bakabereka n'umuti wofata. Kandi umugore umuteye n'inda agatwara inda akabyara umwana akomeye. Je mbona vyiza rero ejo twagenda kwa muganga bakaduha izo mpanuro tukamenya ingene twokwifata muri ubwo buryo ba muganga baja baduhaye impanuro. Kadabura ubuzima bwacu bushasha. Kuko abantu dukunda kwitahura bikira amakosa. Reka rero utangure ubuzima bushasha gukurikiza impanuro abaganga bazobaduhaye. Sivyo? Chiki. Ukabona akagabo kagufi ingene kaza kuduconganisha kugira duhebane. Ubona n'isoni kaduhagaze impande ubwanwa bwasundaraye. Kagoma katuraba amateka kagoma kamiragura kwiyumvira famba. Umugore yamurose gute nuzi ko Imana atwitegureje nawe. Kubita kabizunga kwanza basi bamara mara. Iyo ubugabo bugufi n'ubusutwa bukumavuga urusaku buconganisha abantu bakundanye. Twebwe nawe uzoduconganisha nje na Natasha. Ahubwo nje habuze gato mb'umuzungu kugira bikwiranye nyene ari Natasha n'umuzungu. Igisigaye kandi ndondera amavuta niyambiza no mu menyo mb'umuzungu kugira bigure bigwiranye. Uzugenda ufite urumwa kwadani ngo barafata kurana ibihere baracyodagura n'ibihere. Iyi Imana yaturemye si yo yakuremye wewe. Kenda urondere wiwawe. Ubwo busutu gatwaririya mu buyenza abaswahili bavuga ubusutu kwa bebe. Kambwirira ati wambuga watuve hejuru kabiri. Wambwa utuve imbere yacu. Bagaba gufi muragowesha. Peti cyo tuzokama dukundana mwe mugo bamuvuga ubusutwa tureje n'upara ubusutwa twe tujya mupara ubusutwa tujya mupara ubusutwa tubimanda ahubwo hoteli wajeje kutaho nje ntaho umugabo wagasubira mnya umva agakoshko tora kwiwe we koma attention nitwa Komanda ziba fambi imbwa y'akagusuguru inuranura mu rugombo yahunze irara n'utudagara bita indugu ariya anye kandi biva muri Kongo
azi Bujumbura gukora ikiyaya n'ikibuyi ahunga iki imisosi wowe famba jewe ntabwo umuzi neza uramumbaza twagendanye twakuranye amanyanga menshi famba namwigishije kwiba kumena inzu gusopa guteramane ibyo byose nitwaraba umugore nitwaraba umwana n'amakaye twarayakura mu mabege gushika uburacyamvuga ko busutwa ziba nawe tatamarana kandi cyo no kubwira Natasha wewe ndaguhaye mu minsi iyi itatu akagabo kagufinya we uzomenya fambu wari ziba kwanza uriya gikuru hajyanye ashaka kumbwira ububeshi tifamba nankunda nangira ibiki ubu naramaze kumenya sha nuzose kandi kuzaranza impande ya ukuri sinzi ko abagabo bagufinya baca umugani mu Kirundi genda nkimbura kimazi ntumenye aho uzogwirira imbere kandi nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba unzi hehe wewe twaravukanye man nitwavukanye ariko amanyanga menshi Matasha wowe umugore wanje naraguhano gereka akabagabo bagufi nakubye ukumira akagabo kagufi uze wirekura tukereke ko twebwe dukundana turi mu rukundo apana kaze akagabo kagufi kaza tuhagaraka imbere abantu bari mu rukundo abana mugendiriye mukagumirira mugakura mutiyaje zisize mutiyaje wayo mutiyaje zisize kwa malade kele mutiyaje ugeze ku mwana w'abandi ego sha ego kwiti bebe yo umupira uratanguye umupira uza wava